hariho uwa mbere yitwa Radijo, uwa kabiri akaba yitwa Bifest. Mwamwiboneye nibyo? Ngomba nsabe Radijo nawe azabereke icyo yakuye mu buhinga bushasha agezeho. Hanyuma ukurikira mwaramwumvise ku makuru atandukanye, ku binyamakuru bitandukanye. Yitwa nde? Iminota itarenga 10 mwibonere abereke ubudasa. Nagomba ndangiza kugira sinze gufata kandi kanya ko kubafatira. Nshimira abadufashe mu mugongo mera kwishira hamwe ridasanzwe. Braludi yaradushigikiye kugira ngo dushobore gushika kuri bino bikorwa, iraterera ibitari bike. Braludi oye! Hariho n'uwundi mugira neza ambasaderi w'igihugu cya Tanzania, nawe nyene yaradufashe mu mugongo, nawe turamushimira. Ambasaderi wa Tanzania oye! Murakoze cyane rero, reka ntitubatwara kanya kuko icyabazanye mucibonere. Murakoze. Jewe rero ku bwanje Nyarwik ndacyabandira gukora ibidasanzwe kugira ngo igihugu cyacu gihindure isura kugera ku rwego rudasanzwe, n'abatacemera bacemere. Isura y'igihugu cyacu ibe nshasha hirya no hino mu makungu. Oye Burundi! Oye! Amashimesi! Oya ayo mashi wapi? Kumbira cyane we! Uyu mutipe Radijo afise inzobe nyinshi. Mbere bamwe bavuga ko yo bari nyamwema. Hagera abanyamwema baratinya izuba. Ababona rino zuba ibaze ngo namatara. Ababona amatara ibaze ngo nizuba s'il vous plaît. Reka dusabe quelque part. Twagiye araka Radijo. Twagiye na Radijo. Tuzimya amatara kwanza kubera ahabagira baba mwitiporo. Twagiye rimwe kabiri rimwe gatatu Radijo twagiye DJ
face. Amasia buonissima. Say